ariko muri uyu mwanya turiko turavugana Emerisa ndindiriye kuri studio. Urukundo rweze rugira imbaraga zitanyiganyizwa, nta citwazo gihari, rurereko. Nimba ngende mukanya no mundoto zanje namavugishwa yone ubanza rukunshira mwisi y'umwuka ngahe nako baguponze bagacisha no mukana izina ryawe naho nyene ushima Imana kuko benshi baravuga n'abafise isabukuru mu makuru wowe utanze ivyo bishasha nibavuge n'agakuru bose turakora bose babona bose nka bose bagahora byose nasheya nibagira tuka mu gitondo tugasenga izina ryawe mu banyamahanga tukirivuganga tugikoreshwa nawe uzananiye abaganga mu izina ryawe imisozi kanyiganga ndagira ubwoba nkibaza ico bubaye utari hafi wamufasha kugona nesha man kubipfuvye byo bisanze kuwe visi ingorane zo z'ubutunzi nico kiza kitubitse bahucisha ubwenge bahutinya usenge bahuvyansusege mboreza uno musi nahende kwiti nakare umwana weekend afayudede biti genda kwita remote I feel good nawo nkoresha mafuti Jason Melisi ndimo bakora sana twe nibica mwande bakora mugaza so tubamenye. Ndashaka kumenya imigikisha tumiva muri ko. Numva musigiye unaririmba n'indirimbo zo gutukura. Niyo Kiribuka dukora kapa. Kiribuka dukora sibona. Reka tugaruke gato kuri iso. Kuri fitiya. Je numumenyesha makuru sivyo. Kandi ndumbanze neza ko turi kugana. Sivyo. Ndazo ushobora kumbwira ati igituma bijya bintu byabaye ni kubera ko je nakugwa kuvugira abantu akaba. Washe. Nabibi sura hekenya weho ntugo. Mbega uchikunyisha impande imparaguzanye buriye. Namusina kazi narose. Naracha kazi warose. Waciyubura n'ukuntu wozana inkozi bibi byo mutubikozi. Ariko sheri. Nta vya sheri none bije umutubikozi iki? Kanza wakoze amakosa kubanza kubitonora. Wari kubiteka n'amaganda. N'amaganda. Hirya ejo twari ivya maganda, ejo twari ivya maganda n'ubu tugume tugi ivya maganda. None ubuza akazi hamwe ntaje kurondera handi. Ariko ndakubwiye ko nagerageje kurondera ndabura ntushobora kunyumva. Gusa ndizera yuko ejo nzotegereza kuronka akazi. Ejo yawe yamare ejo. Ndababaga n'umwanya mbere nataye ndabitora. Ntabyo nshira ku ziko.
ntavyo nteka kuko je sisubira kurya ibijumbo bigaragara. Ariko ndakubaza ikibazo kimwe. Jewe ndiki kuri we. Uri iki nyene wewe wibaza kuri iki? Umugabo adatahana rasiyo n'umugabo nyabandi. Wewe uri umugabo. Umugabo adatanga rasiyo ndiko ndarengera ibi. Ibi bijumbo nakubwiye ntavyo nteka. Ndababaje n'umwanya nabitonoye. Ntavyo nshira mu kanwa. Umva basi nimba utari bubige. Fata ubinekere. Sawa agenda bige. Ikiyendi wiriwe ko nishashuzananye. Jewe ndakubwiye ati ntavyo nteka ngo manje washu kuryayo canke simbura abagenzi bya kutembera nze kuryayo. Hanze reka ngende ndanyama. Siko mbese. Reka kunkora ko nakubwiye ntavyo njya. Sijya yeju. Niba atavyo urya ariko wibwe ko ndagukunda. Ubundi utankunda nabitonoye rero genda nawe uterekeye. Amazi arahari byose birakwiye genda uterekeye. Sawa ndabiteka. Singuma handage kurondera ibyo mfungura nawe. ANITHA wewe kuri utacana uvuye muhiri wacu. Muhiri wacu. Uvuye muri wanyu kugira. None umwana kagendi wa. Uvuye wacu gufungura. Ntubona ko ndiko ndinovura nahiruka inyama kera ndiko ndinovura. Uranangaje. Uvuye wanyu gufungura. Uri kuri inovura inyama. Sawa uvuye gufungura none. Kubera ko wagiye gufungura iwanyu. Kubera kirahe? Nabonye vyabaye ngomba ko noja gufungura iwacu. Umugabo ntakinsumira ibijumbu vya misi yose vyandambye chamitamo kuja kujya mu. ANITHA, uri umugore nyabaki. Nyabaki nyene none simvuye iwacu mvuye iwanyu. Sawa uvuye iwanyu gufungura nivyo utari umugabo wabona byo birihe? Ndamuzanira nyene ntafisi wa. Ndamuzanira nkani. ANITHA urugo naba ni babiri. Kwe kumeze uko. Umaze kuja kubaka wemanga vyose. Ivyo bijumbu nyamba yabirose kabikuzanira vyakiriza amaboko yose. Uteke mufungure umugabo yose kuwa mbere kwa kabiri kugera kwa ngibijumbu. Uburewe ANITHA. Fisi wacu. Sawa. Urura vuye iwanyu urari yurahaze ngo mugende kumuturira kumwe ANITHA sivyiza. Icambere cyo nera kugenda kwigisha umwuga uranga uguma wicaye hajya. None uwo mugabo gashaka genda gatunuka wonyine we wicaye ngaho. Ahubwo mbere nino mugabo nivyo bijumba bironka. ANITHA ndagucira gaje. Umugabo wanje amaze amezi ane atakaza fisi. Kubera urya mwuganize ndatembereza ivo kangazitembereza. Ndasoma tugafungura nta n'umuntu aducisha mwijisho. Tubanye neza kuko urugo naba babiri. Uri kuragenda kumutesha agaciro nta soni. Ingo ntizubakwa kumwe. Ingo ntizubakwa kumwe guwa uragubaka nandi guwanye nzomenya ingene ndagubaka. Kuba nagiye kugi wacu. Sinagiye iwanyu nagiye iwacu. Jya nawe rafisi wabo nagenda ndariye ndahaze. Wabonye ndingene ngana naheruka kujukuke. Sawa nta kibazo reka nigire. Hari ibyo nakubwire. Ivyo navyo byo kudandaza amavuka agendo yadandaze wewe. Jigi hankuri wacu ivyo ntigeza bimbarira. Ivyo ntigeza bimbarira azokora atagomba reke. Je nzotegerisha shazanye atayizanye nzogirane nzoja kugi wacu. Nta kibazo yari impanuro ya gusa. Kandi abize sindabiriri. Amanizere kwa hazi. Ndahaze nyine. Okay, hama. Urashaka kuzana umukubuzo wakubura hana. Ariko ari haracapfa. Ikashaka kungora. Sigaye mbura ningene nkinye kubera kuhaga gusa. Ubwo mimisonga incumite mu nda hari umuntu yunama hazi. Wakubuye ntiwakubura ntibukubura. Ngira nta maboko ufise. Iwanyu niho hari ukubura. Hareke basi ndahakubura ku mugoroba. Ariko sheri
umushitsi yoza hano mwana urugo ubona yomenya ko haba umukenyezi hari abashitsi witeze ubiteze nawe hakubura nta maboko ufise ariko bebe bari gutora umukubutsi ugahakubura kugira ngo umuntu wese niyarengana abone yuko runo rugo rurimo umukenyezi yiyubashe none uri kuramvugisha ugomba kumpokoroza ivyo nariye cyane nakubwiye ndahakubura ku mugoroba abo bashitsi nabo witeze hakuburewe nguru umugabo nawe hinge ndakubwire mbere ikintu kimwe nari nibagiye ubu mvuye kujya muhiri wacu ejo sinzosubirayo ugerageze uburyo bwose ugerageze ejo nzoronkirasyo sawa sheri ndizera yuko imana ikizompezagira uzoronka ico ufungura mugira ikibazo hama ngombe nje kuruhuka ngombe nje kuryama umuntu wese aza kuza umubwira ati sihari apana nazanduru zawe z'imyango winjira usohoka nawe sindagukeneye muri uwo mwanya ngomba nje kuruhukiriza ifungurwa ndiye kuko naziheruka kera ntunkoroke kandi ntuze kugumubombogaranya vya vyombo vyawe vya bintu vyawe udaheza hagira umuntu aza kuzuca uvuga ngo ni nkondi ndakwera Ni sawa demu. Ni sawa na. Uko ndashima. Hari? Izuba riri hano. Izuba riri hano. Simushi no. Shi. Yo! Masaba nuhari. Nta uhari. Ashana cyo ndashita amahoro kwe. Uziko dema ndige kubanga. Uje kubanga? Yo, naryohewe numvise nkuru bayimbari. Naje nda mu modoka. Sinagomba guta nagomba nda. Arano twageze ntangura kubona rero amabati y'ubujumbura. Batandashitse. Yamwe ndafata agashakoshi kanje naje nagenda ndakabuga mu kono mvusaga ubujumba ngora basuma. Ashita amahoro. Rero umva ndyohewe cyane. Natuzabana amahoro de. Nta kibazo. Kari? Ndabona ko hameze neza. Hameze neza kari. None uvuga ngo ubujumbura hameze neza. Ndavyiboneye. None ndakubaza. Ko atana gasayira mbona uzanye, atanu duhara gatani iki. Narakima gutekereye mabo. Yo. Ibitoki byarahonye, byagwaye ngwara. Reka. Yemwe. Vyose nta nagasigara. Byagwaye ingwara yamba yo guhonya. Inzara twica. Byagwaye ingwara umva byo yo guhonya nimba njyabiroka. Uravyumva? Nta nagasigarira. Ahasha numbona uko. Reka shana
inzara ntayenga hangiye nzoronka n'akanumi ahubwo deba ndaga n'ingono twasigaye no kuri inzara narayinzara hari usangira ibijumba by'inzara navyo hariho abantu tuba mu gisagara dusumbwa n'ababaruguru wahoroshe kumbaririye karibu dusangira ibijumba nta kibazo oya bitanguye rero kugoma hakiri kare ibijumbu naho mvuye naho ngiye n'ukuri kw'Imana oya si mu gisagara none ntiwabonye amabati y'ibijumbu wumviriza aha narizi ko mukeke inyama birenda urambona ariko ahantu mbona nca ku telefone nkabona ibintu by'amafoto ibintu nyene bimeze neza bateguye mu rugo rwa Masa ngira ntindi bujumbu oya Masa uramubeshira n'ukuri kw'Imana ngana byo nzobu ego ntavyo uzobura nakubwiye karibu nzogesha nzogi ibyo mbonye aho se kuko nte nubwo bawugiye kuzana kwa munyamarunga no kuri sawa nakubwiye karibu ego murakoze jewe ngiye kuzana amazi ndaje sine bakaribu umuntu urisanze ego aha je nzohumira sha sawa amakuru y'imisi bahora ahanye hama narakwicisha amajambo urumva yevese umubosi wanje yakubonye kandi yaragushimye yambonye muri quartier yiwacu kandi yaragushimye yambwiye ati ndakujyanye ibihumbi cyane azocama cawimvira rero wewe unjanye iwiwe mvugane gusa amasomo yanjye tuvugane iki je naragutumya akazi naragutumya akazi uyo mugabo arafise amahera n'umubosi yifitiye amahera kandi amahera menshi none afise amahera naragutumya akazi urazi ngene wawe urubeko wambaye muri aka quartier kiwacu tukagushima abahungu bahagarara bagakuraba araba rero none uko ndambaye wapi ega sinka kera imviriza rero cyo shaka kubwira niki genda wiyumvire uzomenyishwa jewe ntavyo niyumvira ahubwo uragenda umubwira ati nye nafise umugabo ugenda urondera je nakubwiye uzo wiyumvire kandi azoguha amahera kandi amahera menshi ntayo nagutumye sawa iyo bakafira wewe oya bazishira boje ni wewe oya abadafira ni wewe ndijewe muhira ni sawa mama rakomeye masabura duheba mama yatunuye ku mutima ayo ni masabu nacho waje cyane n'amafaranga ucuraye no kuri telefone twaraririye turabura biriza mazi imisi niruka kugira ngo donka amafaranga ariko ibana agenda nkubita swata oya no kuri turagerageza araza agakubita swata akaza agakubita swata ukabona amafaranga y'amajyatatu kuri umunyu no kuri kw'Imana masabu ndakubaze Karenzo aracari hahandi nyene araho ubukene buramyishe umugore we nawe yarumye wa muntu we mugabo nzi ndakazi ni bujimo ziro yarumye rakongataye nturuti urukwi hewe naje bujombora ngo nzohava yo aha nashitse ewana ndakugire rero ndashaka kuzosubira ruguru nabaye munini urabyumva nakagase wa muhungu we masabo gushikaho shitse hariya ego tirusi yarashitse bujumbura uti ndagutera inkuru mushiki wa Yakobo yaramanutse mu bujumbura yaradoze yarajini bujumbura aramara igihe uratwamaze igihe araduga muri iyo minsi ashikita guseka jambo yo mutu kume hari mutu zizajya hewe mu bujumbura ini impuzu ziriyo impuzu no ziriyo ndahonoka hewe ndafira amaso ndaburi yondi ndako no kuraba mwisera hamura cyakora kabijya acara tambuka uko kuri atangishikana inyuma ya bose bicaye wa muntu we ba Mariko barafite inzanwa najaho ndi numva biranze ndavuga nanje afise musaza njani bujumbura amasabo ebana inyoni guruka yitunze igiti atahaje ndamanutse
ndatombora muvyara binkundira ati we manu ugenda undabira umwana wanje yene bimeze hewe ahareje naje iyo mikeke wisangiye ewe tugiye kuyisangira no kuri kwimana mikeke kuba yafise barayirya ino ni mikeke nawe ntayo ufise reka shanza wapi banda wizi mazi yaka amazi yaka wamubonye mushika ariko yaje namubonye namwakiriye rasiyo rero nukongeza rasiyo nukongeza nizere kubona ko turi batatu bizoba bibonetse n'ivyo tuzofungura nakubwiye ati ukora ikindi ku murango urondera igisiti naco cyo mu ijoro urikurani egi bujumbura we ntaba wicara nugukora urikurani umurango nijoro azasigara ku mutwe aha nico gikuye kubomba atari majya amazi uzanye nta mazi ahari amazi asigaye hariya ku bipompero ahubwo turabuje kuvoma je ntavyo ashobora gupoma ingufu ntazofise tema je nibiye aje kuvoma kubera ikatavoma maraje bwabone ibintu byino biragoye n'abagabo baravoma kubera iki batavoma ntibajya bajya bicara ega mu gisagara murakora aha neza umureka agafata ibyo bakageza kuvoma gitore no uje kuvoma nturi mushikira uje guhindura oya na reka nshikanje kuvoma nataze turetse nibyo je nahunze yari chenzo ndo ngakuvoma yo imisozi na uranduka nayenzi ko ndayiruza no kuri kwimana ubu rero igi bivuye mu kirere oya namwe nimureka izo nkuru zanyu mishinge so yiki aje guhindura ivyo mu rugi wacu rendegera ngo ni kubera mushika wari ngaha biriza basi nazanye ndakarabura zitereka kwa manje kuzana amazi sawa wege nunyarukana ayo mazi ndabikora wakoze gusuma sawa rero gukora nawe naho ndakubwiye ntubone narakwakiri ntuze guhindura ivyo mu yinzu ngo wahunze kugirane kwikorera ku misozi nabe baje kujya wicaye mu gisagara barakubwiye ko bicaye ahubwo ryamutora ikirago ryama sada kubise niterekera inkono kuziye masabo afise umugara metuko ndigaze mukerera mu nzu amanyamagi yiwe yagira kiri gusore ebana kivyimbya umugore kweka muganza tavya inyana ye mwizo ari shore cenzo mafu Vale. Bite. Tera miga. Chani atari mire. Mbara gite. Ufisi ndo bugi. Dore kakujama. Kwanza tuni santo na kunda bugi. Matunya. Ufisi ndo bugi. Ye kuvoma. Kuvoma. Wa nta mugore ufise kuja kuvoma. Ya, umugore ndamufise mugabo namabanga. Chanda kuvuze ko biri kose biraboneka yuko nyene sinzi ngene nyene mu banyi ariko iyi mico yo kugira nte umugabo aja gukora iki ukamusanga yagateka ikaramesa cemba ndabizi na kera na ndabizi mu Kongoma sana uranengera kivyema mungu Mbeho. Umugabo wawe gute? Eho yo nacabaza umugabo wanje kumbe ntuzi n'inkuru ziyo umugabo haraje umukobwa wo mu diaspora abakobwa b'aba diaspora nabo baragisibije yaraje kumbe sinamenya ko bahora bavugana ku ma WhatsApp hewe acagana mutwaye barajabutse jane ngaho kunyene burya ngaho naye nicaye nkana nje mu vyiyumviro byarandenze sindaronka ico nshobora gufatira ibintu Aho ushatse kumbara yuko umugabo wawe yagutaye? Aho ariko nawe sha kama sabe ikintu kimwe abagabo bose ntibafise imitima imwe we mpora numva inkuru zawe zimwe zigenda zivugwa ingene uri kurateswa n'umugore wawe ariko je ikica kindagishinga nivyari kumenya ubuzima twari tubayeho neza mugabo yarantaye nyene yaragiye
ahubwo mu diaspora yamutwaye akurikiye amahera ariko hari igihe atarukunda azosangayo uyu munsi ndi mu macungu umugabo ari igihe bizohera wihangane erega bizohera zohera kweri niyo tayari mbona iby'iki gihe byose ari bifunga ni ingorane kabisa gusa no gushima Imana uko biri kose hama reka nje kuvoma kuko amazi yabuze muhira ndawe ukuntu byogenda sawa mesi nawe urakoze kunteramisha shawe amasaha ego kambe ndicaye ngaha nyine boss. Sawa. Karibu. Merci. Umeze neza? Ego ndashima. Sinzi wewe. Eba ndashima nanje, umeze neza. Ego ndaho. Boss hama. Ediro anumi. Okay, bantu tone ngaha indani. Sawa boss. Ngiriza nkeneye komande ya Hilux zibiri. Zimwe zo mu bwoko burya nyene Honda, Toyota. Okay, nkeneye mu ndwi zibiri zibe zinshikiriye kuko sinza nkunda ibintu byo gutera. Okay, nawe ndakwizeye narazi kuri umuntu wanje. Okay, sawa. Boss Helix. Yeno kwigendera amseda. Okay. Hama boss. Byagenze gute rero? Njamukobwa twarahuye. Kurumva. Namubwiye ngene wambwiye ndamushira ku murongo fresh. Kurumva carambwira. Afise umugabo. Kurumva boss arangufise umugabo. Urya mugabo wawe naco yo kumarira. Umuboss wanzaje afise amahera araguha amahera. Wafise umugabo? Yego. Menda kotse. Umugabo akora iki? Umugabo wiwe. Akora ubuyede ngaho imbere. Nakayede. Umuyede umwe agenda guhereza umucanga. Ego abafundi. Ego. Bamwe baca gutakura ivyondo hariya muri quartier. Ubona ko Benda kubaza. Urakunze kubona ahantu akunda gukiga mukobwa? Boss, aho akunda guki ndahazi. Boss, icyo ni ikintu gito kuri jewe. No ushaka ubunyeni. Nkaja nkakwereka. Oh. Nta kibazo jewe uzonjana je twihurire nawe. Byose nzavyikorera. Kuko ako kagabo ntabwo agateye. Twebwe abantu dufise amafaranga. Byose turashoboye. Nawe wadafise amafaranga wose umugabo. Jewe nzakwerekana mfise inoti. Kino cyose nshatse gukora n'amasegonda. We gusa ico uratse ndakwizeye. No kunshikana mu iyo nzira akunda gucamo kugira duhure nawe. Ibindi byose nzavyihereza. Urazi we uko ndagutumya simburi ikintu ndagusigira kandi urazi yuko urabizi ko naturabagenzi. Simba nicaye koko. Hodi. Claudia. Mkimbona shaka ndahamagara mateka mesara. Ndakubona ni hatari. Shana ariko ndakora isuku mu nzu. Uracambona gashara. Sinari bwaheze gato turicaye ngaho. Ubusaza bwa hari iryo zuba. Shayi zuba ni hatari gusa n'ibintu. Amakuru y'iminsi. Ndashima nuko wampevye mwana wa mama. Cyanda kubona vraiment mugasino guheba nawe urabizi. Warampevye. Wazi wanje gashata cyo ndaguha. Kubera iki? Gusa nuko mbafatiwe nyene ukuntu urabizi nawe ibintu byo ngaha. Amakuru y'iminsi none. Basi umugabo arakomeye. Aradondeka. Aho ni sawa shamukomeye ndega n'ugushima Imana nyene umuntu akomeye. Dukomeye uruhande rumwe. Gute nawe? Aho ubona agashambara karafuka. Gusa turekane n'ibyo. Urabona ingene ngaho uratse ubuzima bwawe uri umugenzi sinokurisha. Hari ikibazo urashaka. Nari nje kuguhanuza. Mwana wa mama n'umuco wose. Uratse kuri umugenzi kuvata. Urabizi ko nakwirengagiza mfise ico naguhanura. Jewe muguhanura.
ntenza gororiyoza akabazo rero nakubwiye atangenza n'akabazo urazi ko ntarimenye nza kwira izuba ntahanza ku mugoroba ino nabihangaye gusa umbikira ibanga nko kwa muntu kandi Jewe, urebye umpanuye umbwiye ikintu ndagifata neza ndagifata ivyo nivyo nanjye ndagukundira nico gituma ntakwitura kuvuga vuga ubujambo uvuga aho bikenewe aho bidakenewe ndapfa sawa rero ndawicara tudatevye kuko umutwe urarushe umutima urarushe ngo bico wamfashe hari undi mubosi gusa ari njye ndaziba umubosi njya ngenda muhira afunga nkava hari undi mubosi umubosi arambujije amahoro akumatuma ngende tubona ngo yaranshimye ngo yarankunze ngo mve mu buryo buzima ndimo none nabuze icyo mfata n'icyo ndeka mwana wa mama yagize ati kanje kuhanuza umugenzi wanje n'umwe fata ijyanye mabivanye n'icyo mpanuye uyu he mu boss mbwira manze menye wari batumbera abatari baba boss bubusha yabatumbera jewe guhanuza nabanye gusa nari kuvyimenyera urabona hari ya ruguru gitangi niya gusa korera muri Asiatique sha iga n'umuntu akora mu bintu ntawuzi cenda mbona rwari runguru vyibusha ujyanye ngo yarabuze nk'iyoshi ngo yarabuze nk'iyoshi none ngo yabuze amahoro kubera naravuze jewe ndi umugore w'umuntu urondera inkumi ziruzuye muri quartier ora akagore kamenyura umugore bwahehega wewe none gashaho ko biri kose umugore wojamo n'ibibishwe ngashangire ndi mukamasabo ko biri kose kanya nuri mukamasabo kwera none ngire sha umugabo ndaguhanure nk'umugenzi wanje jewe nkunda burya rero nubwo ngaho abatunzi bahari utayaronde muzoyaronka mwana wa mama nure gashaka atakaze fise ndayarondere abo babosi bari ngaho bazanye amafaranga kugira ngo tuyajye abana basa neza nka bamwe iyo fuma saba sindonka nka kugasura kawe je akantumbera nkamwereka neza umuji ngene umeze erega turabana n'abagabo barya abandi bategetsi nabo barya abandi biga bibosi bifise amafaranga bikaza bikaba ibimanageri byacu niho kuma wisira neza uribaza jewe uyu ega cyari nagiye kwa mama ngiye kujya ngo ko washaje gusumba jewe erega woreka gusaza gutega mwana wa mama ujya ibijumba imyumbati amateke bitagira n'inkozo bitagira n'amavuta ngo ureke kumagara gukongatana uribaza nanjye nararongoye ndabibona kimwe no guhanura uyo mubose mukobwa ntumwirengagize ngo urabe hirya umugabo wo kuryana iminsi yose umugabo atokugurira agatenge gashasha arizi kote bunagashwashwa za misi yose uzo kwama wambaye ati gashwashwa canke haranyerera canga rero umwe ataye agapapu genda gutorushiramo wambara ngura agapapi kamwe hamura nk'umubosi umva umugabo wawe itonde neza uramufata neza umugabo wawe abe wakenya nzo munzu ujya mu bosi nawe kubera gukunda gushashaye uzoza uratanga amategeko gusa rero mwana wa mama nutware yo mutwe wose umutwe usige mu nzu umenya ati umutwe ni ku rugo rw'iwanje hari uzomenya kuri kuronderera urugo kwawe ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu Gake wa mdamu nazindukiye ngaha kare mu gitondo kubera naraye inzara okay iyo umuntu araye inzara acazindukana inzigo niyo mpamvu navuze ati reka nze kare mu gitondo murabone ngene mujyama ukamengo muraba boss mujyama mukavyuka saa 3 tubabarire mamagara ngaho umugabo wawe tubabarire mamagarira umugabo wawe siko ndavugana nawe amajambo menshi cyane muza muricara ukamengo muri kwa papa banyu muri kwa mama banyu Masao cyangwa mbega magara Masao utandukanye n'abandi bakene bose iyo umukene ntajyama ngo aronke itiro kuko yamaharuye amabati agaharura tejo nzogike mugabo urajyama mpaka saa 3 izuba rikarenga Masao umugore wawe ntiyakubye naraje ngakurondera udufaranga twiwanje
ehe naraye inzara shaka amafaranga yiwacu hehe ko kweli none ndakubaze amasaba aho uri kwa so wawe uri kwa nyoko uri kwande iwawe mugabo nzindukiye nk'umukosha uragakoshera igigwakonya kugira nyakuge ibiharage byumye makaka nkurumva ingana muvuga cyane umukoshe jewe mama babarire mutantura umukoshe muntu kandi mu Rwanda abatene musigaye mwihagarara ko kuri kwimana okay ariko sindagutuka sawa ereza amafaranga wa mukoshe sawa hama sinzi yuko hama ni gugwa hama sa amafaranga sinzi yuko woshobora kumpa indwi zibiri kuko amafaranga asa n'uwayabuze hasigaye muri izo ndwi zibiri nzobe nayaguhaye musaba ukwezi nawe we mu ndwi zibiri uzoba wayakuye benda kubaze ga masaba wowe uzotunga jari wiri gushinga iyo vora ukaguma umudugu utwara umuduga bukarina buca aba namukene atwara umuduga kugeza buca no masaha wewe mugabo uraronka ingufu yo gupompora ufise ideni ry'umuntu benda kubaziga mugabo urajya mugasinzira ufise ideni ry'umuntu uraryama bien ukaronka itiro bien umuduga bien ukanyonga bien ufise ideni ry'umuntu bikaku ariko mani ndibaza waje kurondera kandi Jesse ndi Manchester je nabwo ndi mani jewe mfana Real simfana mani sawa mutama sindi umutama nta mugore mfise ariko ni mucyubahiro cyane nta cyubahiro kiraho ukwicubahiro ni Imana wenyene jere nagusabye basi umviriza nakubwira ngoma ndabahereze iminsi 3 okay ndabagire bonus iminsi 5 nabonye amafaranga yiwanje iminsi 5 n'imiki reka guharira nawe sawa aha mu gisagara ni haba babishaka habaho abantu bagirene babishoboye ubonye iminsi 5 bikunaniye mama subira iwanyu ruguru urabona ngene muzamuraza kudutera mu gisagara nzoyakuzanira rekana n'uyu basi turabivugana amikini naco nakubwire misi wiyumvira ko reka ivyo ntarazana umugore nuko nabonye ko nata amafaranga rationoronka no kwambika umugore igihe ubona yuko ivyo bintu utabifise nuzana umugore ndagiye faranga ni wowe wigayisha hari umugabo abura kuriha amahera y'inzu kandi wose ngo runo rugabo rurarukurisha cyane nivyo byakuze n'umugabo wanje ntiwovyinjira mu we dufana amahera tuzoyarunda turakuza ndagiye nabaha imisi subira mu imisi 5 nayo imisi 5 yakana namusabye ibitse nakubye imisi 5 sawa twavyumvise muto twavyumvise uga usega shikawe keze ko nkarembuza amazi reka kubebezwa nwoge ndiyoje cyangwa uzunkwere mushikanje oraga sinoca niberaho kubona koko ndi abahe sizozana umugore nk'ikenye yewe genda upambane nuhangane wumvise imisi yaduhaye ndamusavye indwi zibiri ucutangura ntubona ko yansirega hajya nagombye tuve mu maso indwi zibiri yari kuzemera n'indwi imwe yayanse waraje mu gisagara hewe n'amafaranga ahanda nzi neza kwinzana ikwawe ati ibintu by'imishwa kumazindukira ngakunzi baba baza badodo ahari wavuye ruguru wibaza ngo uzoshikira mu nzu y'amasabo yubatse ari tongo nagurishije ruguru imyaka umazino afise umugore wisema n'ukuri kwimana none mwotera imbere gute reka niba niyo baheza ngira mutagira umuntu iyo manza nkakwankira yuko uza kubane wari kumenya ko ni wawe si wanje yego ubu navuga ni wota wavuga iki ko muravuye ndakurisha amafaranga y'inzu warisha ngahe nzoyaguha uragenda iwanyu umurondera utarisema rongore nanje sohoke canke wewe urukume mubakane wewe utarisema mubakane murariha uyo warakuzwenga amenyo inde niwe yandongo ahubwo ndamusige mubakane ni tayiri wacu sinari mfise aho njya mabatanga ndabondi sinabuza yo gupaka Imasa kubarika gushaka kugutera ubwo ukajugura umugabo w'ubwana bisa ndarabise mwaroko nabajemo ntababajije ngo n'umuryango nabona no so homo hari uri kwima nahamvuze kuko ndakubona ndahira kandi ko gacuze nga ukanuma basawa ngabandi byoroshye kuri kwima indu
wayinzu mara ngo ibijumbu nagira ngo ndahunze none mu ha emwe byorohera hugo mbona bitoroshe kwanza kwitanga ndagushimiye mama wowe nawe ndama foto ya kuri Facebook nararavye ariko uko nakubona mu minsi heze tumaze guhura siko nakubonye nabonye warahindutse cyane cyane gose kandi biragaragara yuko narumvise kuri ku mugabo biragaragara ko umugabo watagufata neza kuko nako nyene ubuzima bwarahindutse kuko ubusinkira umukobwa hategeza ko bitandukanira kuko hajya nari nkiri umwigeme none ubundi umugore biragaragara ko umugabo wakufata nabi biragaragara cyane ariko jewe ikintu ntarinze guteba jewe muri make nashikiye ngaha nsanzwe mfise amazu ahantu henshi ngaha mu gisagara hariya mu gaseke benda afise amazu mu Carama burya rero iyi nzu ubona iyi niyo yitwa ko ari mbi mu nzu zose mfise niyo yitwa ko ari mbi ubona isanzwe rero ikintu nyamukuru nagutumiye ko ntarinze kuba nka wa mutiza w'imfizi nagomba gusaba urukundo ukunda jewe kandi ndi umugore w'umuntu warabuze inkumi mu ngana rekana n'abagabo atakintu bamfise ukurikira abantu bafise ibintu none we nukeneye kuba mu buzima bwiza ukeneye kuguma uri umukene ariko ntumuvuge nabi arankuye iwacu aramicubahira yaragukuye iwanyu ariko ntusivyiza ko waguma mu bwo buzima kuma wambaye ibintu nk'ibyo ubona biberanye ibuka amafoto uzevu sesangure kuri Facebook urabe kera ukiraga akademu gatagase ubona telefone ifise igitiri telefone zose ndakwereka amafoto hama ucuhitamo no biraba hega nta telefone ifise ico ni ikintu gito cyane wewe ni wanyemerera telefone mbe ukunda telefone yawe yari yo yose ni telefone ico si kibazi wanje mbe wo ndakubaza wewe ubu birashe kugatunga umuriyoni wiwawe uvuga uti ubu ni wiwanje uri mu mufuko ubwo rwego sindarugerako ni wanyemerera jewe nzokugira umumiliyoneri hamwe ahantu hose uciye inoti zizama ziri mu mufuko n'ibihumbi 10 ngaho turara iko n'akanotika ako ni nk'akatsi kamwe kavuye ku nzu urubona ziyanzu z'ivyatsi nkakujya usokora kamwe usokoye 10,000 kanu gato ahubwo ngo twinjire mu nzu nimba wanyemerera apana twinjire mu nzu wambwe ufise inzu nyinshi ufise amahera ufise iki manzu nyemera kuzongabira inzimwe nakubwiye mfise inzu nyinshi mwizo nzu uzo turishaka ingo uyu mwanya ndi ngaha tuje ngaha ndaguha amafaranga no ni bito cyane nimba wanyemereye wana nagushikanye ngaha haye kubera tutari bwabiyage neza ngo tubuze hama ari ikintu warombagije ndabizi ko ujya mugabo wa mukunda ntaco kibazo uzoguma haya kujya mugabo wawe jewe uze ndaguhindurira ubuzima uzoje kumunteranya ivyamwe nawe je ntari byo ndanazi uzoze ndaguhindura amateka ndakwambike fresh ibintu byose ndaguha amafaranga nta kindi je mfite umutima mwiza ngomba kuguhindura ubuzima hamwe uzovuga uti narahuye na John Mary hani ntazosura kwambariza ahubwo birateye n'isoni uri kuragenda no mwiraba nk'ibi bintu sawa rero reka ibi nyene ubivemwo ndakujana muri shopping ndakugurira uduhuzu twiza impuzu nziza sasa ahubwo rero nagushikanye ngaha anye ntivyari byiza ko ndakwakirira ngaha nje kukwereka ngaha mu nzu afite utuntu twishi ndafise na ecran imwe uyiravye ona uri kurarora filme umubona uko ari ariko ndihuta sine ngenda kweretse ibintu mfise ngaha mu nzu nakazi n'utuzawadi twishi ndagufutiye naje ndakuzaniye hariho utu surprise nkeneye kukwereka utari bwabone ujya nabanje gukamufranga kugira ngo
ndakubwiye surprise haguruka kwanza sawa hari ibyo nasize ntatunganije muhira gusa ngo nkwereke ituntu nyene nawe utari bwabone ko tuzi ibintu byinshi sawa ikibazo mbe burya umugabo wazomara iminsi ngaha ndumva ejo nzogaruke canke kazoba kamaze kuza ngaha apana haza bakazi gusa baraza yambwiye yuko azomara induzi zibiri je niko yantelefone yambarira aho ndi mu nyungu induzi zibiri zose tuzoba turi kumwe indya zo mu gahinga ziraryoshe attention indya zo mu gahinga ziraryoshe cyane hama reka mfata akanya ndagushimire cyane kuko urazi guteka neza vraiment shaje guteka ibintu byose byo mu rugo je ndabishobora kimwe gusa nabuze umugabo w'amafaranga ibindi byose je mba ndabishoboye kiretse gusa umugabo w'amafaranga be umugabo wawe urazi neza yuko na zino ntebe ko ari je nazikuze wapi ibyo byose nta kimurazi na televiziyo aragarama n'uruda mu bandi bagabo akavuga ngo cyangwa umugore wanje arazi kurondera amafaranga gusa aranyemera aranyemera ko nzi kurondera amafaranga ati madame niwe wo mudame wa mbere ko mu Burundi nzigera barondera amafaranga abandi baribesha kweli burya none umuntu abagabo baza nta muntu afata inyama akayisiga ku ziko ayisanzeho aba adafise bene wabo nk'ubu yagiye kwa nyina azomara indwi zibiri none ko mama waba ariko akora y'ibiki kinama namubwira kuma ngaha twubake akanga abagabo bazi kubaka bazomubakira ahubwo ndakwibariza none nk'uba bimenye ko bikomporana bona akanyirukana izontwara none anyirukanye izontwara kandi twabwiye yuko nshoboye byose mbwira nyirukana izontwara jewe tarasisi kurongora suno mwaka canke ejo urazi burya je nzorongore namara kuba mfise Land Rover zine mfite nka etage zitandatu niyo nzoca nzana umugore sawa aho ndiko ndakumva je ndagukundira kuvugisha ukuri muga rero jewe muri izo zine zo gufise ageze abana amaze kura nkabo zibiri kwera ndetse naje ko bora akazi neza je mugore kwimana je sinumvugana ziya sinakuvugana ikindi gusa ndatsikana nako bikiri banga ruge rugore rw'imama wanje muragendana ndavyumva nkabibona nkihorera inde mama wanje abo bagore bose uzobakwiza he mugana warazi kuvuga ko reka nakubwira ngo mama wanje je sikurukunda mama wanje nyene urabona ko rumaze imisi rufakaye hajya ntabwo rurawera niyo mpamvu bwakera urandondera ati tarasisi ati ndakuzora umupfubuzi kuri nzora ndaguha inoti ijoro rimwe runkubita samira urarindamo umuntu afise umwuzukuru tungana kasha imyaka yo iramugumako none imyaka yo kimurikiya kurumva gusa kimwe gusa ngo ndagusigira amahera y'inkoko uca uteka inkoko mu joro ndaza kuza ngaha nzotubaza uvuye kwa mama wanje oya nyene kwa mama wanje oya mama wanje je muguri kwimana mama wanje nta rukundo ruba rurimo rero urakana gatoya kandi ikindi naco ngomba ndakuzo kugurira imatera yindi shaje nimuzohenda guta urugabo wawe uvuze neza njyewe ivyo bindekere vyo kumubesha nje ndifitiye imipango myinshi cyane ndafise ukuntu ndamushyira ku rutonde nkamugata amafaranga nakuyana abakobwa b'inzobe ni bake bubaka nimba ufise umugore w'inzobe avyaye abana batatu menya mumwe ko ari we gwawe rego nagusigira ayo mahera y'inkoko abagabo bakina je ndababwira abantu zamuriri abagabo bakwikuza bareka kuza barirukira kugira mariage bakarondera kwanza inoti bakamanza kugira amahera hama bakabona kurongora ya nko kurongora nka jewe udafise inoti hiwe abayihenze bwema kandi burya bakubwira ati udakubise neza ibati kunzi iwawe uca usanga igibati ryaguruse uragura inkoko gawa ari kunyongera ariko nawe ndaza kukuzanira tarasisi nze kukuza ndakuzanira agaki akavinyu mwijoro akavinyu sawa ndakuzanira akavinyu nta kibazo cyo tarasisi bye ewe sawa hafise mugani uko kuza turaza leta igana uti ndakwereka ngene bayarya umviriza rero ta muri ino minsi sigaye mbona amasite yose usigaye yakizu ugerageze uburyo bwose ubusore bwo ino mu gisagara iwacu
ugerageze uburyo bwose uzorabukweba musaza jewe sinkubagaraje tugitekereje genda tibyanzanye sawa gutekereza uratekereje mugabo raba kajya gakobwa kamarize bari kugaterera singakaje hajya gatambuka gafise imbaye ashidebya tuzogendera mu none sawa niba uzobandanya wifatafata nkuko sawa nakarengira ngo nzojya imana ama we nawe nturaheza kwitegura uje gusura wani sawa kutanyishura wifuza ko nsumika uno munsi vajari wambara sindambaye ubona ndi gusa ehera harabonye ere kuri gusa nona urambaye ndi gusa ijipo ri gwawe ishwe cyara tugijipo pete nkoko cyerambarana n'uwo mwana ni impuzu wayikuye yo nakuzumbaza iki ndigiteke gishasha wanzaniye mu gitondo genda wambara igitepa kuzuriya mpango bwa bumara bwirirwa hariya ubumara bwa akamara ni wewe inde cewe baratwamara wewe wapfuye iwanyu uza gushumba kwa musaza we twubahana umviriza mushikanje ntiyaje gushumba sawa yaje kugira nte none ari ku ishuri yaje kuba kwa musaza yaje gushumba ni ko kutagigira indera ariko ayo majambo uri kuyabwira jewe ushaka ndakugira indero kubera uri mama yanyibaruza majambo uri kuyabwira jewe ndikombwira wundi akavugana n'amasabo mbwira gusa ushaka dufungure iki nje gusoma ahubwo iyo manzi ukaza kumuduke ukamara igitenge ariko ukaza kumubaza ibindi cyo wanguriye wewe niwe twubakanye cyane twubakanye na musaza nta bitenge nawe biri ndani genda ukiza injira mu zukiza waramenye nambara biguturiya ubu naritaho yishondi sinkeneye kwambara biguturiya kandi twambare mbe niba noba ndi umugabo wawe sawa ntarure rimwe kabiri gatatu wagiye kwambara igikwembe uri umugabo wewe uri umugabo umugabo ni naha ndakwereka umugabo cyane ndakwereka umugabo iyi noti wihera umugabo ni mu mufuko wewe uri imbwa y'umugabo nturi umugabo jewe masabu sigawe uri imbwa ego hanyuma ndabaye imbwa genda uvome ngiye gusuma ndagarutse ndamenya ibyo suma ko wase kuvuga ibyo ushaka hewe kumubabanye ni imbwa masabu aransuzuguye oya kumba yaje ko ndi imbwa nakwenga habivuze kuri imbwa none wabaye imbwa kuva ryari je ko wavuye harenze kuri umuntu je shika ngabona uri umuntu umva kwije wabaye imbwa wabaye imbwa je ari je na bashite ziranye imbwa reka yagiye yambaye yaje ntabwo wamubonye aho mugabo emwe amakuru y'imisi hakiri ubona wambaza uswe ngumbaza amakuru y'imisi ya nari kukuramutsa gusa amakosa ndagenda nakubwira n'akajambo ariko mama wanje n'ukuri vuga ndazi kuri BBC ndazi kuri BBC wo muri quartier Dedemba mama wanje iki nashaka ndakubaza gusa nyene nk'umuntu wo mu byo washaka kumbaza byinshi ditujuru kukwishura ikintu gusa nashaka ndakubwira umbwira ngaha cyangwa he ariko sinakubwira ngo urabona ko arakabarabara kabana kabasiki hagera amatwi n'amaguru ndayafise cishwa ngaho uzumba ambarire tugende ngo asha nanye ndaje barira none mvuge rega ndafise intambo mvuge hari nkombo nana vuga mama wanje igena newe nubana kuri umuvyeyi kandi ukuze urangana na nyoko cyangwa tate yawe hagusumba mama none ivyo nibyo mbamagariye urazi imyaka yanje shaka unyandike nta rusasoma ndiko ndagiye ariko gusa ndashaka ndagusabe ugenda ubona ko Trasisi umurengeye yedi Trasisi
ngene Trasis hani mwana ko wewe umurengeye Trasis akwiye kugenda n'abana bakiri bato nyene bagifise amarasha ashusha pana mwe mwamaze guhora yo tuba twaramaze guhora uwo mpamagaye tuba ndakubari none mbwira nta bintu usigaje ugero nese tiko ndakubwira naba ariko gusura bibona nkuraba mugahagarika mukageza hajya mari mugejeje kuko wewe urakuze mbongira ndakubaze wewe nyine ko yibona ingene n'ingano yiwa bona uzogira abagabo magana ngaye muri iyi quartier ndi office umugabo umwe ubundi nawe mba nitije sanzwe ndabizi uramaze kubona toilette publique wewe usiga uri toilette publique yo mu quartier wari wese arinjira agasohoka wari wese yinjira agasohoka urare nta n'isoni wumva ariko umugabo wanje baramuzi umugabo wanana nawe yinjira muri toilette publique oya rafume wiyandika kitangazo ngaha ni y'umusaza jewe ndifite umugabo wanje umwe urya wundi umwe wenyene gusa none uri maraya y'abagabo magana ngahe wewe mbe winjiza amafaranga ngahe kabona ingene kameze nicyo gituma urya ntuvyibuhe kubera abagabo wa mbere arinjiye taraza arinjiye maratanya arinjiye Trasis wawe yani wanje nyene Trasis wawe amaraje yavuye he bona nditso jewe hari amaraje yavuye ndakwereka gasinya hari gihe baba barasuzumye neza okay ntacyo niba yaravuye iwanje ayo mahera uzuyabike neza ugende kuyagura ku mpanda kubera yuko yenda gwaye sida uragwaye sida nawe yarakuzaniye sida nujya mugabo wawe namuhaye irakizo zitanu cyo gitomaze amezi ruguru nawe naramwanduje urabyumva neza kandi hajewe ndi kubinini wewe isizukira kwinjira neza ehewe ntakanya mu gifite kubera ikijuju ndabaha amahera abasida ibinwa byatemutse muza kuba ari iki gifite akabwa kazi kadapima n'ibiro 200 kirirwa kinjiza umugabo kinjiza uwundi ingere gasigaye ku biro umuyaga agize ugufu yakugeze mu mutwe nuko wambwiye yuko aho niko bizi amaraso yawe yaramaze kwangira ikindi nacyo agupfa wifuza amafaranga yose urazi icyo ageze kubona urazi kwitwa maraya aho kwitwa maraya naho kwitwa umupfakazi abazukuru bawe bamwe barasumba muraheza guharura abandi turangana umugabo wawe nawe umugabo wanje wowe ntarimo umugabo wawe nawe papa kandi wasanga ari naramuhaye mumanda kujya korogota hagara kubwire yo ngere kameze imalaya genda kumapavu zuraparika wakijujuwe gasigaye ku magufa zurarandara isombe n'ibinyomoro n'imihwi byose uzura ryugarura amaraso umukoshi urihamyaje buri mubi aho byashira we muri urugo ujeje ukarira ujejwe uratora ntutora masaba aho byakira kweli nangwa nagahimba ko bigusanze kumbuga urabura tora genda uteke ko bigusanze kumbuga utanze ngene biba vyaruhije umuntu urabura kubigana ntavyatora mushikawe ni nyina kubaka ikirasha nkene niwe uyubaki mushikawe nawe ninde afise ijambo ngaho koko biri ko ugana jewe na mushikawe ninde wumvira gusumba uwundi kandi rero umugore wawe agusumbya amanyama oya ntutwinjirire wowe ujeje ukimuri inoti urabitora ntavyitora urabitora ntavyitora
ngiye kuryama izo nyama zikarange neza nazigura ibirungo bikwiye azicokora umvyure mfungura kuko mvuye gusuma ubu nigeze umugabo nawe naho inzira yakumanukanye n'izo guduka ntabwo uzonjana nibaza ko umugore wawe yaguhaye umuti neza akaza gutora nawe ukakira nta miti yampaye kubuza kumubaza ati uvuye hehe yari wemenga kuri we nani uja ndikuzima sindakwemerera no kukuteka sindakwemerera akunda kagaye je gusa umugore nuko ndamwubaha oya namuza muraraba agenda gahe je noze ndamukubisi noze ndamuhonda ingorane rero ni umugore ndamwubaha abonye araguhonda nibyo ntamenya abonye aragutabira wewe ngiye araguhonda asha yakakuzikanyira mwe mushaka kuboha ko besha biboneka nta muntu yakubwira ko amanyama nkake ngo torage nduteye akabigusiga ngo ndagiye kujya nawe ngo diyo bwana nyirere ko uzomubona aha tobiteka ega n'inyama ziravye aho wazigiriye uburoho utazi niyo byavuye wa mugabo masabo umuti warakoze ariko nta kundi kuntu nobivugana n'ukuntu nobitahura yo warugowe nk'uko asha yanugoye sister yo ndibaza yuko baciye umugani mu kirundi ati inga y'umugayo kwita umugabo sivyo nguribwa nguriki ebama yanugoye urinjiye neza n'abafise urubando rw'abagutikuri ari ngaho tora Nefime biyawugaye. Karibu. Sawa. Sawa. Umeze neza. Janita ari hehe? Nyishura ari he? Niwe ndondera. Ari ngaho mu Muhamagare. Ani. Ani. Ari umuntu akurondera. Ntiwova muri iyo nzira hari umuntu akurondera. Sheri. Sheri. Sheri ndakumbuye.